amahirwe adasanzwe ku ba content creators, abo bita mu mfunyapfunyo aba creators. Twabateguriye amahirwe yo gutsindira amadolari 100. Nivyo kuri bamwe amadolari 100 n'amahera make, ariko ku bandi amadolari 100 n'amahera atari make, amahera ashobora gukora ibitari bike. Twashimye gutegura ihiganwa rero ry'ivyiyumviro muri ya ntumbero twababwira yuko twifuza gufasha abantu bafise ivyiyumviro vyiza cane mugabo bisaba uburyo buke. Aha gashimwe twakise capital of ideas. Nyandi majambo tugomba kwerekana yuko ivyiyumviro vyiza ari umutahe. Aha muri no si rero hari abantu ushobora gusanga bafise ivyiyumviro vyiza cane kandi bisaba n'uburyo bukeya, ivyiyumviro bidasaba amamiliyoni n'amamiliyoni. Ugasanga kubera ivyiyumviro vyiwe vyiza umuhaye amahera make, ayo mahera abaye umutahe, ahinduye ubuzima bwiwe, eka mbere ahinduye n'ubuzima bw'abandi. Twashimye rero guhera ku ba createur de contenu bato canke abo bita aba small creators. Mu yandi majambo n'abantu bakoresha YouTube mugabo bakiri ku rugero rutaraba ugo hejuru. Usanga rero benshi muri abo bariko baragwana no kutarashobora kubonwa n'abantu benshi. Usanga bariko baragwana n'udukoresho baba bariko barakoresha ntituba dushemeye, bakabura amamega, bakabura amahera ya transport yo gushika aho boronka content canke ivyo bavuga. Rero aya mahera si menshi nivyo, ariko turizeye yuko hariho createur de contenu ashobora gufasha. Dushimye guhera ku ba createur de contenu bato kugira ngo tubatere intege. Ndazi ico bisigura kuba umu createur de contenu atarashika kure, umu createur de contenu atararonka ibikoresho, umu createur de contenu akiriko aragwana no kugira ngo aronka aba subscribers, akiriko aragwana no kugira ngo akwize amasaha, akiriko aragwana no kugira ngo ashobore kuronka audience, kugira ngo ashobore gukurikiranwa n'abantu benshi. Ndazi ico bisigura kuba uri umu createur de contenu wumva ibintu biri muri wewe ugomba gushikiriza mugabo ukaba usohora ama video adafise quality. Voilà, ivyo narabiciyemo. Murabona ndiko ndagwana nkiyi ari background yanje. Voilà, urabona ko ahantu nari hatari hashemeye cane. Aha rero nkibi navyereka abantu. Voilà, naho ntarashika kure cane ubu siko bimeze. Nk'umuntu rero yaciye muri ivyo ngahura n'ibibazo bitari bike, ndatahura ingene ababa bariko baragwana n'ibi bintu baba bamerewe. Nico gituma nifuza guha amahirwe abantu bariko barakura n'ibi bibazo kandi bafise ivyiyumviro birashe, ivyiyumviro biri smart, ivyiyumviro vyumvikana. Inyuma y'iri higanwa tuzoja tugira irindi higanwa y'aba content creators bose. Ndababwira igituma kuko kirahambaye cyane. Kubera iki duteguye ya mahiganwa? Mu Burundi musanzwe muzi yuko dufise ikibazo kidasanzwe. Uburundi ntibufitaniye amasezerano na YouTube. Rero hari ibintu bibiri bica bigorana ku ba createur de contenu b'abarundi canke aba createur de contenu barabwa kenshi n'abantu bari mu Burundi. Ivyo bintu bibiri ni citwa CPM canke cost per mile. Iki ni igiciro abacisha ama publicité kuri YouTube bajya usanga bariko baracishamwo du publicité. Voilà, bariha YouTube ku ma views 1000. Iyo CPM rero iri hasi cyane mu Burundi. Mu Burundi n'amadolari 2 yonyene. Ayo nayo abo bantu bacishamwe ama publicité baha YouTube. Voilà, ku ma views 1000. Ica kabiri ni citwa RPM canke revenue per mile. Aya n'amahera YouTube nayo ici ishobora guha
umukreatere de contenu ari mu Burundi canke arabwa cane n'abantu bari mu Burundi. Ayo nayo ava ku busa n'ibice 8 vy'amadolari gushika kw'idolari rimwe n'ibice 2. Aha ni ku mavyuzi 1000. Iyo rero urabwe cane n'abantu bari mu Burundi uronka agahembo gato cane kuri video. Naho wabona video y'umuntu yapibriye iriko amavyuzi menshi, amahera uwo muntu aza kuronka kuri iyo video ntaba hwanye n'inguvu yakoresheje kugira ngo ashobore kuyironka. Gusa ubusa busumba kamaramaza, uraronka dukeya nyene kugura amayinite canke kwiyoronsa utundi tuntu. Aha rero kuba ariko arakora muri ubu buryo usanga atandukanye cane n'uba ariko arakora ibintu bishobora kurabwa n'abantu bari mu bihugu bifise RPM nini. Akarorero gatoya, ushobora kuvuga ibintu birabwa cane n'abantu bari muri Amerika canke muri USA, RPM iri hagati y'amadolari 5 na 12. Burundi naho twavuze yuko ari hagati y'ubusa n'ibice 8 n'idolari rimwe n'ibice 2. Murumva iyi difference? Urabwa cane n'abari mu Bujeremani canke hariya muri German, hariya muri Alemanye canke mu Budagi. RPM yaho iri hagati y'amadolari 4 na 10. Muri Canada RPM yaho iri hagati y'amadolari 6 na 13. Muri Australia RPM ingana iri hagati y'amadolari 7 na 15. Notevye menya neza, sindababwiye ibihugu vyose, ndababwiye ibihugu bimwe bimwe. Ibi bihugu nka vyose bifise RPM nini bikoresha ururimi rw'icongereza. Maze ndababwira nti bahungu twiga icongereza twikura agasuzuguro. Hari abantu bamwe rero batatahura ico ndiko ndavuga. Imana ishimwe yuko hari abantu barenga 1000 bariko bariga icongereza barabitahuye. Aho karagaciyemwo, reka tubandanye n'iciko. Twariyumviye duti rero ni gute abarundi twopenetra tugashika muri ibi biharuro tugakurikiranwa n'abantu bari muri ibi bihugu bifise RPM nini. Ni gute twogira influence tukavyinjiramwo tugatuma abandi baraba ibikorwa vyacu. Twasanze rero kugira ngo ibi bintu bishoboke, abakreatere b'abarundi ari kubanza tukikoaliza, tukishira hamwe, tukagira inguvu. Ni naco gituma twifuza guhera kuri bato tubanze tubarasambre. Voilà, hanyuma tuza kuzana bamwe bashitse ku ntambwe mu nyuma. Ko duhereye kuri abo banini, bamwe bato voilà baba bakiboneka. Ni muri iyo ntumbero rero twavuze duti kugira ngo igikorwa tukimotive neza, abantu bacinjiremwo bumva urugendo tugomba dufate, urugendo rwo kwinfluence isi, urugendo rwo gupenetra, urugendo rwo kwereka abandi yuko bishoboka. Akaba ari twebwe tubereka inzira. Ba Mr Beast ntibabikoze, n'abandi barabikoze, twe nitwe tutobikora. Aya mahiganwa ntazoba ku bakreatere de contenu gusa, ahubwo azoba no ku bandi bantu basanzwe. Niho guca tuvuga duti rero reka duhere ku bakreatere bato. Reka duhere ku bantu bari seriye, biboneka yuko bariko barakora, abantu bafise niburi ababakurikirana 100, aba subscribers 100, gushika ku bafise 200,000. Iyi ni round ya mbere. Mwumvirize rero ingene igikorwa kimeze. Umukreatere canke umu YouTuber aridondora mu kuvuga amazina yiwe, akavuga izina rya chaîne yiwe, agaca avuga iyerekwa afise canke vision afise, agaca yishura ikibazo gikurikira: hamwe wotsindira amadolari 100, ni gute wohindura ubuzima bwawe bugahindura n'ubuzima bw'abakwegereye? Ashobora kuba umwe canke akaba abantu benshi. Naho wohindura aho abantu babaye, akabaho neza, naho nyene uhinduye ubuzima bw'abantu.
we rero uce werekana mu majambo make ingene wokoresha ayo madolari 100 mu guhindura ubuzima bwawe n'ubwaho ubaye canke n'ubw'abakwegereye. Ivyo vyose rero ubikora muri clip ya video canke muri video itarenza umunota umwe. Umviriza rero, iki kirahambaye cane. Muri iyi competition uzogerageza ubivuge mu congereza coroshe cane. Mugabo ucushirako sous-titrage canke ico bita subtitles. Narya amajambo asigura ivyo uriko uravuga. Ayo majambo azoba yanditse mu Kirundi kugira ngo abarundi nabo bariko baragukurikirana batazi icongereza bashobore gutahura ivyo uriko uravuga. Muti kubera iki none bazovuga mu congereza hanyuma amajambo bakayandika mu Kirundi? Ego, twifuza yuko bavuga mu congereza kuko urubuga rwacu twagize urubuga mpuzamakungu. N'urubuga rukoresha ururimi rw'icongereza, no kuvuga ngo icongereza naco kikaba kivugwa n'abantu benshi kw'isi. Murumva intumbero dufise, tugomba yuko za content zacu canke bimwe tuvuga tubidandaza hanze mu bantu bafise RPM nini. Uko bikora utahura igifaransa, urashobora kwandika ivyo bintu ugomba kuvuga ukavyandika mu gifaransa, hanyuma ugaca ubiha Google ikabitradwiza ikabishira mu congereza, hanyuma ugaca ubisoma cyangwa ukabifata ku mutwe ukabivuga. Naho uvyandika mu Kirundi ubihaye ChatGPT canke Google irabitradwiza ikabishira mu congereza, hanyuma ugaca ubisoma. Twifuza yuko n'abandi bo mu bindi bihugu bashobora kumva intumbero yawe, bakumva ivyo ukora, bakavuga bati uyu muntu usohoka amatumukurikirana. Nibaza ko bitahuritse. Mu nyuma urashobora kuzogira uti bon Jesse mvuga mu congereza ngoma mvuge mu Kirundi, mugabo subtitles y'amajambo uyandike mu congereza. Iyo clip yawe ucipostinga ku rubuga rwawe kuri chaîne yawe, uca wandika ko hidden authenticity competition. Iryo ni izina ry'urubuga rwacu ayo mahiganwa azocako. Wewe rero ico ucukora ucukopia link y'iyo video ugacuza ukayishira muri commentaire, ugaca wumviriza video twatanze ivuga ibi turiko turavuga mu congereza. Muri iyo video niho tuza gutanga code y'ibindi bintu uza gukora. Nukuvuga ngo ubwa mbere uza kugira subscribe, ubwa kabiri ugire like, ubwa gatatu fyonde kukazogera. Murazi ingene babikora. Hanyuma uce wumviriza iyo video, ntazoba ari ndende, turaza kugera aho dushika tugatanga code y'ivyo utegerezwa gukora. Hanyuma uce ubikora nkuko twakubwiye, bizoba biheze. Kandidatire yawe izoba iheze. Ukuvuga ngo kandidatire zitangura gushika uno musi itariki 10, no musi ni ku musi wa gatandatu. Tuzoheza kwakira kandidatire ku musi wa mbere itariki 12. Aho rero tuzoja dufata yama video abaplayinze canke abatanze kandidatire batanze, duce tuyashira muri video imwe n'imwe canke babaye benshi zizoba zibiri. Duce tugira preselection itariki 15, dukuremwo 15 za mbere. Hazoba ari ku musi wa kane, aho tuzoja dukora video yabo 15 bariko barahiganirwa y'amadolari 100. Duce tuyipostinga itariki 16 muri babandi 15. Umwe wese azoca abwira abanywanyi biwe, azoca abwira umuntu wese yokumva ko ashobora gutora ivyiyumviro vyiwe acaza amutore. Nawe azoca agira subscribe, like, agire vya bindi nyene, aca muhijwi avuga ati jewe ntoye naka. Nukuvuga ngo uwatsinze azoba yaronse amajwi menshi. Nukuvuga ngo abantu followers nibo bazoba bamutoye. Twe tuzoharura amajwi, warose amajwi menshi niwe azotahukana ako gashimwe. Amurumva yuko atakarenganyo kazoba karimwo. Voilà, uwo acaronswa agashimwe kiwe. Abandi none bagiye muri ayo mahiganwa bazoca baviramwo ngaho? Oya, ntibazoviramwo ngaho. Uwo muntu wese azoba yagize foro yukuza mw'iryo higanwa
naho atazoba aronse ayo madolari 100 azoba aronse itike ryo kuja muri groupe huriro internationale twise Creators Rising Together. Mu Kirundi ni abakreateur duhaguruke mu runani mu bumwe, kuko ubumwe nizo nguvu. Kubera iki rero twavuze duti nakaryo keza ku Barundi, twifuza yuko abandi baza kuvyinjiramwo, abarundi aritwe twavyibanjije, inguvu zahereye muri twebwe, aritwe turiko turinfluence abandi. Ko je narababwiye nti abarundi dutegerezwa ku influence isi yose, kandi birashoboka. Nta mukreatere n'umwe atifuza yuko atorabwa n'abantu benshi, ntibishoboka. Nta mukreatere n'umwe atifuza yuko yoshira link yiwe ahantu mu minota 5 akazabona arabwe n'abantu 1000 canke barenga. Bizoba ari binyene rero, uzoba wakoze content yawe, hanyuma ushireko za sous-titrage, none abantu bazoreka kuraba ivyo ukora gute. Abarundi hari akantu so twahinyanyuye, mugabo kanakonza kuvuga hariya muri iriya video, nakabarundi gusa bashobora gutahura ibintu kabitahura. Tuba dufise intumbero yo kutuza ya RPM yacu kugira ngo dushobore kurabwa n'abandi bantu bo mu bindi bihugu. Aha niho kazoba kazingiye, niko kazotuma twipfuza ku influence abandi bantu benshi kugira ngo babijemwo. Voilà. Mugabo ari twebwe turi imbere, voilà. Ari twebwe twabikoze bakwirikira, babone groupe internationale yuguruye kuri bose, babone bati ni vyiza kabisa. Mugabo abayi banjemwo ari abarundi. Aha rero umurundi asigara kwega amaguru inyuma, asoba yabaye bariyobegwa. Iyi competition yuguruye kuri bose, voilà. Abanyarwanda, abakongomani, abaki bose barashobora kuyijamwo, nta muntu numwe dushobora kwankira. Mugabo ubu butumwa ndiko ndavuga mu Kirundi buriko bwumva cyane cyane n'abarundi. Nuzoza karaba ingene biriko biragenda, azogira ati ibi bintu biri seriye. Competition ya kabiri rero twababwiye yuko azoba ari aba YouTubere bose bipfuza kuja muri iki gikorwa. Imiryango izoba yuguruye, kagashimwe ntazoba ari amadolari 100 gusa, tuzoba twakadugije, voilà. Twibukanye iki kintu, batubwira mu ijambo ry'Imana ngo gutanga bizana umugisha gusumba kuronka. Rero turiko turatanga, turiko turagira iyi sacrifice, mu nyuma ndizera neza yuko bizogenda neza. Pablo Picasso yaravuze ati insiguro y'ubuzima nukumenya impano ufise, hanyuma iyo mpano ukayiha kwa abandi. Ati iyo uhaye agaciro abandi nabo baguha agaciro, bigatuma utangara mu kuronka ivyo utari witeze. Anne Frank yaravuze ati nta muntu n'umwe yabaye umukene mu gutanga. Buddha yaravuze ati tanga naho ivyo wowe ufise vyo bari bike. Zig Ziglar yaravuze ijambo rinyohera cyane, kandi iri jambo niryo turiko turakoreramwo, niryo twifuza gukoreramwo ibikorwa vyacu mu ntumbero kugira ngo dushike kwihangira. Iyo ufashije abandi gushika ku vyo bipfuza, mu nyuma nawe ushika ku vyo wipfuza. Mu yandi majambo asigura ati gutanga, guha abandi n'uburyo bwiza bw'uko nawe uronka. Uwundi atamenyekanye yaravuze ati gufasha umuntu umwe bishobora kudahindura isi yose, ati mugabo bishobora guhindura isi y'umuntu umwe. Roy T. Bennett yaravuze ati umutahe ukomeye, ati investissement ikomeye wogira nukuyigira mu buzima bw'abandi bantu. Reka ngeze ngaho, uwatahuye yatahuye ivyo turimwo. Turiko turagira motivation, dutera intege, twugurura amaso abarundi kugira ngo batahure ivyo tugiyemo, batahure naho bishobora kudushikana. Aya samahera turiko turabasaba, ahubwo nayo twifuza kubaha. Ushobora rero kudashoka kuronka aya madolari naberetse, ariko bikazoza ka hafi
niyo twakora mu runani nk'uko turiko turababwira ushobora kuyaharura vuba cane mu gihe tudugije RPM. Reka nsubire ndabibutse mwese intumbero y'urubuga rwa Hidden Authenticity. Kubera iki twagomvye yuko ruja mu Congereza, twavuze duti twifuza yuko ibikorwa bizorucako bimenywa n'isi yose. Duti uru rubuga twifuza yuko ruzofasha mu gutunganya vya bikorwa twamatuvuga, ba bantu vyanka yuko baja kwa muganga bikagora yuko haboneka ubufasha, ba bantu usanga bafise ingwara zitandukanye, ba bashomeri usanga bafise ivyiyumviro mugabo bakaba batagira umutahe, voilà, kandi bakeneye umutahe muto. Bamwe usanga barahenukiweko n'inzu, bantaho nikora, abagwaye kanseri, iki kintu twaragishimitseko cane, abo bantu tukabafasha. Cane bantu b'Imana twarushizeho kugira ngo haboneke bwa buryo bwo guterera muri wa mugambi w'amagara meza ku barundi bose. Voilà, hamwe tuzokubaka ibitaro vy'akarorero aho ata murundi numwe azosubira kuja kwivuriza hanze. Ivyo tukabigira dufatanije n'abandi barundi bose batahuye uwo mugambi. Kugira ngo rero dushobore gushika kw'iryo hangiro, dutegerezwa gukora ibintu bishobora kurabwa n'isi yose, ata karimbi kariho, nukuvuga ngo ata mipaka iriho, kugira ngo ya RPM iduge. Twerekanye uburyo twoshobora rero gufatana mu nda, tugafatana amaboko mu runani kugira ngo twikomeze dushobore kwiduza vyoroshe, isi yose idukurikirane. Ibi vyo vy'uru rubuga amagara ntasezerana. Niyo rutafasha wewe, rushobora gufasha umuvyeyi wawe, canke rugafasha umuvukanyi wawe, canke rugafasha umugenzi wawe. Uko rero ivyo bintu vyose twavuze bizoba biriko birakorerwa kuri uru rubuga, rukurikiranwa n'abantu benshi, voilà, niko tuzoba turiko turashika kuri rya hangiro, niko abarundi bazoba bariko bararonka $1. Mbega turi kumwe twese dutahuye ibi vyiyumviro twese, gutera imbere vyokwanga? Narababwiye nti abarundi turafise inkomezi, turafise ro potentiel gushobora kwinfluencer canke guhindura isi. Ubu rero tugomba tuvyerekane mu bikorwa. Uzofuma ubura akagashimwe mugabo ube muri urwo rubuga kuko bizogufasha cane. Iyumvira aka kantu, nimba nko mu Burundi hari abakreateri 5,000 bakaba bakoraniye hamwe, iyumvira ushizemwo link ingene vyoca bigenda. Bica bigenda neza cane, ushuduga vyoroshe. Abo rero barabo mu Burundi gusa. Iyumvire rero haciye hajamwo n'abanyamahanga, abakongomani, abanyarwanda, abatanzania, abakenya, abaganda n'abandi bayandi mahanga. Tugize urunani, abo bose twobakwega bigakunda. Kandi nivyo tugomba dukore. Amakomedi baraba yiwacu, motivation barabizi iwacu, ubutumwa baraba ubw'iwacu, n'ibindi. Uharageze yuko dukorera mu runani kuko nyamwigenda ko murazi yuko atarimira impeshi. Kwikorana ni vyiza, mugabo iyo ukoranye n'abandi, iyo ufatanije n'abandi biba vyiza gusumba. Aya majambo uyatahura neza, mu minsi mikeya azoharura $1 atari make. Ubutumwa ndasubiyemo ukibubonye ubusangize aba YouTuber bose bo mu Burundi canke aba createur bose bo mu Burundi nabo mu mahanga, ababanyi ubasangize kuko tuzovuga mu rurimi bose bashobora kumva. Ururimi rw'icongereza ruriko sous-titrage y'ururimi bumva naho batoba bakoresha icongereza. Imana nibahezagire mwese mushoboye gutahura ibi bintu. Ahasigaye twibanarize rwa rugendo rwacu maze garuza umunezero Satani yatwinyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kazi.